Itangazo ry'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abatekazina muntu CNIDH kwihimbazwa ry'imyaka 35 irangiye hemejwe amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'umwana. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe abatekazina muntu CNIDH urifatanije n'abandi bose bakorera mu gisata c'agateka k'azina muntu kw'isi yose mu guhimbaza ku ncuro ya 35 umunsi wahariwe amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'umwana wama uhimbazwa kw'igenekerezo rya 20 Munyonyo buri mwaka. Icivugo c'uyu mwaka ni turabe kazoza dukingira agateka k'umwana. Amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'umwana yemejwe kuwa 20 Munyonyo 1989. Uburundi bukaba bwiyemeje kuyubahiriza bubicishije mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 1/ubusa32 ryo kuwa 16 Myandagaro 1990. Hasigaye imisi mike ngo rishigwe mu ngiro kuwa 2 Nyakanga 1990. Ayo masezerano yahawe agaciro nk'akayandi mategeko y'igihugu nk'uko tubisanga mu ngingo ya 19 y'ibwirizwa shingiro y'u Burundi. Ni ikimenyetso kigaragaza utwigoro igihugu cy'u Burundi gikora mu ntumbero yo gukingira agateka k'umwana hisunzwe ibitegekanijwe n'ayo masezerano mpuzamakungu. Ugukingira bidasanzwe umwana no kurondera kubaho neza kwiwe vyamye ari umwitwarariko uhambaye w'ibihugu ufatiye ku mategeko mpuzamakungu yerekeye agateka k'azina muntu, nk'akarorero itangazo ry'i Geneve ryo mu 1924 ryerekeye agateka k'umwana, itangazo ry'agateka k'umwana ryagizwe n'inama ya bose ya ONU kuwa 20 Munyonyo 1959, itangazo ry'agateka ka kiremwamuntu kw'isi ryo kuwa 10 Kigarama 1948, amasezerano mpuzamakungu yerekeye kwishira no kwizana kw'abantu yo kuwa 16 Kigarama umwaka w'1966, cane cane mu ngingo zayo za 23 na 24, amasezerano mpuzamakungu yerekeye ubutunzi, imibano n'imigenzo kama cane cane mu ngingo yayo ya 10 hamwe n'ibindi. Inyuma y'imyaka 35 hemejwe amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'umwana, kubahiriza agateka k'iracari umwitwarariko muri Afrika mbere no mu Burundi. Guhimbaza uyu munsi n'akaryo ko gukebura inzego za leta n'abigenga, abarundi n'abanyamahanga gukomeza kwerekana ishaka ridasanzwe mu gukingira agateka k'abana mu ntumbero yo gutegura kazoza keza k'abazodukorera mu ngata bijunja n'ijambo. Mu gisata cyo gukingira agateka k'umwana, umugwi w'igihugu CNIDH urabona ko intambwe y'ivyaranguwe ishemeye. Nk'akarorero, leta iravura ku buntu abana batarashikana imyaka 5. Kugira abana babeho neza kandi bakingigwe, leta y'u Burundi irabaronsa incanco zikenewe mu gihugu cyose. Mu ntumbero yo guhimiriza bene gihugu gufasha mu iterambere ry'indero y'abana, leta yarashinze amakomite yo gukingira abana ku rwego rw'igihugu, urw'intara, rwa komine no ku mitumba. Umugwi w'igihugu CNIDH urashima ingingo ya leta y'u Burundi yo kwigisha abana ku buntu mu mashuri shingiro, kubagaburira abo banyeshuri mu gihe bikenewe no guhimiriza abana b'abatwa kwiga neza kugira ngo baronse amanota
basabwe bace baronka akarusho ko kwiga bari mu ndaro ku buntu. Umugwi w'igihugu CNIDH uremeza neza ko leta yashize mu ngiro umugambi wo kwigisha kudakumira kugira ngo abagendana ubumuga bose bige, na cane cane abatabona, abatumva, abadatambuka neza n'abafise ubundi bumuga, tutibagiye n'abanyamwema. Naho biri uko rero, nta barimu b'abahinga n'ibikoresho vyabigenewe biraboneka. Umugwi w'igihugu CNIDH ubona ko ivyo vyaranguwe bigaragaza ishaka ry'igihugu c'u Burundi mu gukingira agateka k'abana uhereye kwiyemezwa ry'amasezerano mpuzamakungu yerekeye agateka k'abana ku isi no muri Afrika, ari mu ibwirizwa shingiro ry'u Burundi biciye ku ngingo yaryo ya 19. Umugwi w'igihugu CNIDH urashima ko ubutungane bwihutisha guca imanza z'abana bafitaniye amatati n'amategeko, naho bicibonekeza ko hari uguteba mu kubashikana mu bigo vy'igororero biri mu ntara za Ngozi, Rumonge na Ruyigi. Naho hari ivyateye imbere, umugwi w'igihugu CNIDH ubona ko hakiri utunenge mu gisata cyo gukingira agateka k'abana. Twovuga nk'abakobwa batwara inda batifuje, ikibazo c'abana bo mw'ibarabara cabaye akayobera abahinga mu gihugu, abafata ibiyayuramutwe, amashuri usanga ari kure mu bice bimwe bimwe vy'igihugu, hamwe n'imyuzurira ituma amashuri amwe yugara, abana baja kurobera, abakozi mu mazu canke ahandi batarashikana imyaka yo gukora y'akazi, hamwe n'ibindi. Akanovera k'inyigisho karabangamiwe n'ibikoresho nyunganirabumenyi bidakwiye, ibirasi bidashemeye, hamwe n'abanyeshuri benshi cane ku buryo bicaranako. Irihimbazwa ry'imyaka 35 irangiye amasezerano mpuzamakungu y'agateka k'abana yemejwe kuwa 20 Munyonyo umwaka wa 2024, ni akaryo keza ko gusaba abategetsi b'igihugu ko boshira mu gitabo kimwe amategeko akingira abana no gushiraho itegeko rihimiriza umwana wese kwiga akarangiza amashuri shingiro. Imbere yuko ndangiza iri tangazo, twagomba twibutse abenegihugu bose ko uruhara rwabo ari ntangere mu gukingira abana amabi atandukanye. Ikindi nuko umwe wese ategerezwa gufasha kurwanya urudandazo rw'abana rujaniranya abakuze n'abana, na cane cane mu mbibe duhana n'ibihugu bibanyi. Mu kurangiza, umugwi w'igihugu wigenga CNIDH urasavye leta y'u Burundi kongereza kandi uburyo ishira mu gisata c'inyigisho, gukwiragiza ya mashuri y'akarorero, kwigisha abahinga karuhariwe bo gufasha mu bisata vy'amashuri adakumira abana bagendana ubumuga, gushiraho itegeko rituma abana bose kwiga bagaheza amashuri shingiro, ryiyongera ku ngingo yo kwiga ku buntu, kubandanya hafatwa ingingo zo kwitaho ku buryo bwihariye abana bafise ingorane, kuronsa amashuri abarimu bakwiye, no kuguma yubahiriza amasezerano mpuzamakungu n'ay'akarere yubahiriza agateka kazina muntu n'akabana. Twese hamwe duteze imbere agateka kazina muntu mu Burundi. Murakoze.